Ndabaramukije. Uyu mubona yitwa Niyonkuru Ziyada. Niyonkuru Ziyada avuka mu ntara ya Kayanza. Ari muri Arabia Saudite, ahantu hatazwi gushika uyu munsi kuko yasafiriye mu mwaka w'ibihumbi 2024 mu kwezi kwa mbere. Agezeyo aho yari ari ntivyagenze neza kuko nyuma y'umwaka n'amezi 6 barashwanye n'umukoresha wiwe. Ni nawe telefone ya nyuma yabwiye abiwabo yuko bashwanye na inabuja. Haheze iminsi ntibongeye kumubona, amezi 3 araheze gushika uyu munsi tuvuganye itariki 16 z'ukwicenda 2025, amezi 3 ata message, ata telefone, ataguhembwa. Ibi biteye ubwoba kuko uwaba urumva amezi 3 iminsi 90 irenga batazi iyo ari, murumva ko biteye ubwoba. Bahisemo kumurondeza rero kubera ko bagiye ku kigo camurungitse nticabafasha. Baratelefone umukoresha wiwe inabuja, yababwiye yuko ngo yagiye mu gipolisi, ngo yarasohotse agenda mu gipolisi, mu gipolisi kiramufata. Mbere yari yabemeye ko agiye kumugurira n'itike y'indege, mugabo urumva ntiyigeze ataha. Murumva ko umuryango utobura ubwoba. Aba nabo gufashwa namwe muravyumva. Twebwe rero reka tugerageze aho batageze tubagerereho, turondeze turabe yuko bikunda. Mpejeje kuvugana na mwene wabo ku murongo wa telefone, yavuga buke buke kubera ko ngo ahari ntarekuwe kuvuga cane, mugabo nagomba ndabumvishe ikiganiro tugiranye, hanyuma mu nyuma jewe nca ngaruka tubasezere, ariko nizere yuko umuntu tuzomubona. We witwa nde? Je banyitwa Irakoze Sada. Sada, Ego. wambwiye yuko wabuze mwene wanyu Ego. kandi haheze iminsi. Ego. Imisi itari mike. Vyagenze gute? Basi mu bisanzwe ngene vyatangiye. Uwo mwene wanyu oya gatoya mbabarire, uwo mwene wanyu yitwa nde? Yasafirijwe n'ikigo ikihe? Ikigo c'amasafirije ni ikigo citwa Rafiki. Rafiki Jobs. Kiri mu Carama. Ego, kiri mu Carama. Yitwa nde? Yitwa Niyonkuru Ziyada. Yitwa Niyonkuru Ziyada. Nawe ukitwa nde? Kera nje banyitwa Irakoze Sada. Okay, yasafirijwe n'ikigo kiri mu Carama. Yasafirijwe n'ikigo ryari? Yasafiriye yavuye mu Burundi mu kwambere kwa 2024. Kwezi kwa mbere 2024. Ego. Mu kwezi kwa mbere Itariki gusa nizwe ntibuka neza. sawa, mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024, mu kwa mbere 2025 yarakwije umwaka, uri kuvuga ngo yakwije umwaka n'amezi 9 asafiriye, sivyo? Ego. Mw'ico gihe cyose none atangiye gukora umushahara yarawubona neza, yarahembwa? Nukuri umushahara baramuhemba neza. Ego. Nimba uvyibuka bamuhembye gushika ryari? Umuheruka ryari? Bamuhembye gushika ku mezi, ku mwaka n'amezi 6. Bamuhembye gushika ku mwaka n'amezi 6. Hanyuma bamuhembye ku mwaka n'amezi 6. Ubu no kuvuga ngo nyuma mu mwaka n'amezi 6 haheze ayandi amezi 3 adahembwa. Ego, urumva mabuja we sinzi ikintu baba barapfuye. Rero aca yita mw'ibarabara ngo atorwa n'igipolisi. Atorwa n'igipolisi umunsi wa mbere, umunsi wo gutoroka ahavuye kwa mabuja wese abitwandikira, aratubwira ati rero jewe siho navyutse, siho namusanze. Turamubaza ati yagiye hehe? Ivyo vyose ngira yagiye. Turamubaza yagiye hehe? Umunsi wa mbere urahera tutazi iyo yagiye. Ku munsi ugira kabiri mabuja wacu atubwira ati bitubwire namubonye. Ipolisi niyo camutoye.
ariko ukuntu uriko barindira uravuga abana abantu bazova batumva ikiganiro n'ukuri kandi batacumvise sinzogipostinga kubera ko numva amajwi yawe ari hasi cane. kurya rero ca turamubwira ati none azoza ryari ukwezi tubunye guhahetse aratubwira ati murindire umwanya n'umwanya araza n'ukundi kwezi kuraja ukundi kwezi kwa kabiri n'ubundi turasubira turamubaza amabuja wiwe ati none azoza ryari burya akaguma atubwira ngo nimurindire uku kwa gatatu nako nyene kuritamu turamubwira ati rero ikintu gihari duhereze basi izo nimero z'abo bapolisi bamutoye tubabaze ngene bimeze mabuja wiwe burya ijambo yatubwiye ati ngo nta nimero z'abapolisi atunga kugeza n'ino saha. Okay. Ikintu gihari rero urumva mushaka kumenya ko ariho ari muzima mumenye n'ibyamushikiye nimba ari mu gipolisi mubimenye canke atahe mu kimwe sivyo. Yego nibyo nyene dushaka. None ntiyari afise umuryango mu Burundi we mufaniki arawufise wowe mufaniki jewe ni mukuru wanje turavukana musangiye abavyeyi. yego bose. Okay, musangiye abavyeyi none nta kigo camurungitse igihe ababuze ntimwaciye ikigo camurungitse kugira ngo kibafashe kumurondera muciye kuri uyu mukoresha wiwe. Ikigo camusafirishije baramanutse barabibaza bamaze kubibaza barababwira ati nimurindire ngo tuzoca tubahinyisha numva kugeza nino sani baraduhereza inyishu tomoye. Murafise inimero zo ku kigo kuri Rafiki Jobs? Yego. Urazimpa ndibaza? Yego ndazikuha. Urakoze. Hanyuma yego nama gico numva sinzi yuko yoba yaratowe n'igipolisi ariko igihe muri kuvugana mwene wanyu yababwira ko abanye gute n'uyu mugore. urumva mu mwanya umwe yaratubwira ati jewe akazi kiwe notubona baheba akandi agataha. Yavuga ko yogaheba kubera iki? Yavuga ko yogaheba kubera iki? yatubwira ngo nabayeho neza. Nyine mvuga ababwiye ati ntabayeho neza yarababwiye ati gitwa ntabayeho neza mbayeho mu buryo n'ubu. urumva agira bitubwire ntiyasubiye kuronka connection kugeza nino saha. Yashaka abwira uko abayeho ko atabayeho neza acabura connection. Ego. Gushika n'iyi saha. Ego ntiturasubira kumwumviriza ijwi ryiwe. Okay. Mbo ikintu ngomba ndagusaba rero cya mbere ni uko umpa nimero za Rafiki Jobs. Ego. Umpa nimero za Inabuja. Ego. Nubwo wari warazimpaye. Nimero z'abatayindi nimero ufise nizo gusa niyiwe yakoresha. Nacyo zose reka ndaziguye. Nimero yakoresha imbere yuko mumubura. Inomero yakoresha imbere yuko tumubura ubu ntabwo igifise WhatsApp. Okay. Sawa, je ndaza kwibariza ndaza kumenya byose kandi ndaza kubikubwira. Yego nta kibazo reka nanjye ndabareza izo nimero WhatsApp. Yeah. Ariko rero hagivuze ko igihe bagenda kuri icyo kigo byagenze gute? Baragiye ahita amezi. Sohora
egereza umunwa kure gatoya uriko urahemera kuri emeteri gose. Nimututabarize twebwe haheze amezi atatu tutazi yari nabo baravuga ati tubibakurikiranire kugeza nino saha ntibaraduhereza umuco utomoye. Ego sawa murakoze, je ndumva nta byinshi novuga, reka tubanze tugerageze kumurondera, nitwamubona okay, nitutamubona naho nyene ego mwaba mukoze nitutamubona naho nyene twe turaza kubabwira ati ntitwamubonye bivanye n'imvo runaka, sivyo? ego nta kibazo. Kuko urumva birateye amakenga. Mu kurangiza ikiganiro nshaka utwibutse amazina yiwe, iyo avuka, intara, ikomine n'umusozi, hanyuma ikigo cyamusafirishije n'igihe yasafiriye, ivyo birakwiye. Ikigo yasafiriye Mwoni Rafiki Job hama ahaturuka ni mu Kayanza, komine Kayanza, province Kayanza. Amazina niyo nkuru ziyada yasafiriye mu kwa mbere Rafiki Job mu kwezi kwa mbere Benikati. sawa, ninagukenera ndaza kukurondera, reka ndakwereke. Ego nta kibazo. Ivyo ndiko ndagusaba vyose Ego nshaka ubinshirire kw'iyindi nimero, hari nimero ndigenda guhe. Ego nta kibazo tubishira byose byabugere wampaye n'ibindi ndagusabye byose ubishire ngaha, ubishire na hariya. Ego nta kibazo. Okay, murakoze rero, ndabashimiye. Haguma hariho esheke n'ubundi y'ibi bigo birungika abantu muri Arabia Saudite, kubera yuko ntibibitaho mu by'ukuri. Nk'aba bantu baje bava ruguru mu Kayanza, baraza baje kubaza ibijanye n'umuntu wabo, bababwira ngo nimugende ngo tuzogirane, kandi rero burya nk'umuntu aje ava mu Kayanza ntashobora kuza ejo ngo ngera agaruke, ni kure murazi ko matike baziye. Ibi ni ibintu bibi cyane, kuko urumva wanashaka rimwe na rimwe usanga babikora kubera bazi yuko batoshobora gukurikirana abantu babo. Urumva babikora kugira nyine babananize, ati nitutabafasha ko bariho amatike menshi baca baduga ntibazogaruka, nuko babikora. Ibiro ni bibi cyane, ariko n'igikorwa iki n'igikorwa co mu bushikiranganji canke ambasade kurondeza umurundi kazi yahuye n'ivyago nk'ibi. Namwe murumva mwabantu munkurikiye ku rubuga sagasomboroso, none umuntu yobura umuntu gabasha agaca heba. Urumva ko bobo ntako batagize, babica kubitura kino kigo. Kumbure nta handi bituye, nubwo ntayimubajije ngaha mu kiganiro, mugo ntayimubajije yavuze ko atandi baciye. Reka twebwe rero tugerageze aho batageze, tuhabagerere, tubafashe kurondera uwabo, hamwe tuzogaruka ngaha dushima. Murakoze.